mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kubera ko murabizi ko ibintu ntibiba byoroshe abantu ntibarabira ibiganiro cyo kimwe kandi ni nayo mpamvu abenshi baza kuraba ibiganiro kuri YouTube kubera ko ari wo mwanya mwiza baronse bashobora kugira ngo bumvirize kino ikiganiro sikindi ni kandi turi tuza kuganira n'umuririmbyi yitwa Masterland Ahmed Chabel ko basanzwe batazi amazina yiwe yitwa Ahmed Chabel asanzwe akomoka mu ntara ya Ngozi niho yakuriye ariko yavukiye mu ntara ya Muramvya nkuko yigeze kubivuga mu kiganiro yegeranye nimwe mu mbonesha kure dusanzwe dukorana hano mu gihugu cacu c'amavukiro. Uno muririmbyi rero yatuganiriye nawe ico yibaza kuri no rubuga Spotify tugize imisi turiko turaganira ko urubuga ruheruka kugururwa ruheruka gushinga imizi ariko rwarusanzwe rukora ariko mu Burundi niho baheruka kutwugurura imiryango kugira ngo natwe dushobore gutangura gukoresha ubwo rubuga abarundi batangure kumviriza indirimbo zisanzwe zivugwa ko zicishwa ko narijya kandi ariho uburyo bwo kumviriza ku buntu n'uburyo bwo kumviriza ku mafaranga. Ubwo rero nta wuzi wewe uriko uratwumviriza ni wuzi aho ushobora kwipositiona canke gufata umwanzuro wayo. Nkuko rero nari mpeje kubabwira rero ko tuza kugaruka ku bijanye na runo rubuga Spotify twagize byinshi tuganira no muri rimwe nkuko abatari kuba batashoboye kuzikurikirana bino biganiro twabashije gukora ku bijanye na Spotify. Twakoranye n'abaririmbyi batandukanye, twakoranye na DJ Pro, twakoranye na Bface ariko kandi twogira dukorana n'umuhinyanyuza ariko kandi akaba mu DJ abamwe yavuze indirimbo ariko kandi akaba n'umunyamitahe asanzwe afise label hano mu gihugu cacu c'amavukiro ari we DJ Jackson nawe nyine yagize tatuganirira asanzwe anabimenyereye wese ari inzobere muri ivyo bintu kuko asanzwe ariko mugabane wa Buraya asanzwe zikoresha kandi asanzwe ashira ko n'indirimbo kuri izo mbuga. Twagize rero byinshi tuganira none muririmbyi rero Masterland akaba yatubwiye byinshi uko yibaza kuri runo rubuga. Reka ndaguhe sinda gutwara umwanya ndiko ndakubwira byinshi, reka ndaguha umwanya kugira ngo umvirize kino kandi twakoranye na jewe ndasura kugaruka kandi kugira ngo ndakubwire byinshi inyuma ya kino kiganiro twabashije gukorana arahetse bisi. Akarusho nakahe kuba Uburundi bugiye gushobora kuja kuri list y'ibihugu bikoresha Spotify haba ku baririmbyi no ku gihugu. Akarusho ka mbere nuko ukambere ku baririmbyi impereye ko abaririmbyi nibo abanyagihugu kandi nibo gihugu. Ubwambere twashinze imiziki yacu ku Spotify, iTunes, YouTube n'ahandi zadizo basanga umurundi ntibishoboka ko umuntu ashobora kwikonsoma bishoboka muri bake umunyagihugu mu Burundi ashaka kuyugurura ngo ashobore kuvuza indirimbo iri kuri Spotify aho rero agomba akashaka ku muririmbyi kuko yashira ko indirimbo ku ma platforms z'agahaza umuziki digitalima amafaranga akaba niyinjiye kuko nta baziravye akagombo kaba muri bice bibiri amafaranga ntiyinjira kandi n'amavine aboneka profile y'umuririmbyi kuri rwa rubuga rwa Spotify iTunes cyangwa Urundi udakora mu bwacyo ubundi akora nka design n'izindi zidakora mu Burundi ntiboneke bagiye gukora umuririmbyi turuka kwije ibisabwa n'amategeko k'umuntu w'umuririmbyi bagasanga ibiro biri hasi kweri na access yari mu Burundi yumva cyo gihe utaduhomba cyane usanga iterambere hariho inzira imwe mu zishikana ku iterambere zugaye umva ababuguriye neza imiryango abaririmbyi ko bavuga gahera kandi bakomeza no kwagura network y'ikuba byabo. Abarundi hava bitabira gukoresha iyo mihora isanzwe yishyuza amafaranga kugira ngo uyikoreshe. Bizozuka university n'ukibuka ko no gambe YouTube nta numwe yiraba numwe yase konte muri bizikisha kuri Indundi ishano y'Indundi yose Barundi kubona byahindutse yose byose afise ishano yiwe kandi zikarahabwa neza ko bizofata umwanya ariko bizoza kuko
byose birasaba kumenyera no kumenyereza. Abaririmbyi batahora bazikoresha ntibaza ko bazoca bazihurumbira nka kurya vyabaye kuri YouTube n'izindi mbuga. Ego ni cyane baririmbyi bazishabaje koko utegerezwa kuvuga ati ikintu kirakoreshwa nisho kimuza n'abaguzi canke abafana banje, ugasanga umuririmbyi buje kucugurura nawe nyene. Hari ico bizodufasha kugira umuziki ubashe gushika kure gusumba. Yego yarifasha ko kurumva kuri za Spotify yo mavia duze indirimbo yawe, amastream duze indirimbo yawe ariho ibindi bisata usanga ikirajambo ikigera kwita no playlist muzi bakungu usanga ni playlist mu Nigeria mu Faransa usanga indirimbo zarundi zagiyemo gutyo usanga indirimbo rero ikiravuzwe mu kanaka utarinze no gushika ngo ukore promotion bayi nuko irimo playlist kanaka usanga kuko radio menshi avuze indirimbo zirika iTunes na Spotify n'ahandi mu bari butandukanye usanga irimo playlist bavuze mu resitora y'Uburaya na hemba indirimbo yo indundi isho usanga ari kirangiramo akaryo n'ego usanga yashikiriye. Wewe murusanzwe ushira kwizo ndirimbo kuri Spotify, tubwire nimba atari banga amahera wahakura angana gute muri pourcentage ugereranije nayo winjiza muri rusange, ni 10%, ni 20%, ni 30% cyane. Gukorana n'imbuga zidandaza umuziki muri 2016 amafaranga acari hasi, dufise itegeko kinini twinjiza amafaranga ariko ayava ku mbuga muri rusange usanga yifashe muri rinzi, usanga ukuyemo amafaranga kanaka, usanga nta concert ihari muri je karakora ariko gusanga yamureshejeho kenshi bivana n'indirimbo yawe ngene ibifashe muri indirimbo ikunzwe cyangwa album ikunzwe urinze cyane gose ntiwakundira muri ibyo indirimbo yikirana kundwa cyane abanga concert nyinshi gusumba abandi. Uba rero byo kuri amafaranga ariko simusikirenga imwe azotugurira imiduga n'ibiki ariko cyangwa dukora no clip muze bakunga ariko agusayiriza gusanga biraciyemo bashaka kuri nk'inzu ya ubamwo cyangwa ikindi kintu amafaranga mwe nayo arashaka kuboneka kandi umva ntibiheza ngo bibe nkuko biba bimeze atashye kuyinjiza. Kandi nkizera ko n'abarundi bayikoresheje cyane bayo Spotify kandi izindi mbuga ko si yonyene bizorushiza kuba vyiza usanga aho amafaranga arabaye amafaranga menshi ashaka kugisha bifasha muri ibi kandi umuryango wiwe mu kwibesha no kwiteza imbere. Eko reka rero ndakuyike abantu wewe wahisemwo kubandanya kino kiganiro ukacumbiriza ukakirangiza. Ndi mu bantu haje nkunda kumviriza ibiganiro iyo nabikunze ndabyumviriza gutinda bikarangira. Reka rero ndakuyike abantu ndakubwira ko naho gutaha nkuna muzika no mango ariko nawe uri mushasha nkundira ndagusaba ugende ugize subscribe ugire n'akabe kingere kugira ngo ibindi biganiro nk'ibi biryoshe nkuko nabyo ntibize bigucike mu misitsa kuko birabandanya. Ariko kandi ni wowe wagikunze ushitse kuri mwanya nkundira ndagusaba ugende ugize ka like kaga pouce bleu kwa kubwo kwa kundi kugira ngo nabandi nabo nyine babone ko kino kiganiro gikunze. Ariko kandi ufise icubaza canke ico shikiriza ushobora kwandikira ngaho munsi muri commentaire ibibazo byanyu turaheza tukavyishura. Ari twe wandikiye turavyishura ariko mu gihe uba wabirungitse wavyanditse kugira ngo tuzi tubibaze uno tumire wacu nabyo turaheza tukamuhamagara kandi akagira ico abivuze kugira ngo twishure ibibazo muba mwashikije ngaho munsi muri commentaire. Ariko kandi kino kiganiro ntiwocihererana ntiwocumviriza wenyine nkundira ndagusabe ugire partage ugisangiza abandi haba kuri WhatsApp haba kuri Facebook haba kuri Twitter haba kuri Instagram n'ahandi nkundira ndagusabira ugisangiza abandi kugira ngo nawe ntugire umwanya mwiza wamaze ngaha ntube impfa gusa ntube ari we wenyine wawuronze gusa ariko n'abandi nabo babashe
kuronka umwanya mwiza nk'uyu wabashije kuronka nawe. Nkundira ndagushimire, ndakwihebanure, ndagusabira ku Mana ngo Imana kumpera umugisha iguha aho uba wubahwe.